Reka rero nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira na amajambo akomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ajeje gushikiriza ku gihugu kibanye c'u Rwanda afashanya n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nivyo rero biriko biratera agashavu nini cyane ngaha mu gisoda c'u Burundi ndacari cyane ko birashobora kudukwegera akarambare. Ni munyemere rero nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kumuse video rabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona arakazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya majambo akomeye cyane y'umukuru w'igihugu cyacu Burundi na y'umukuru w'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi tugira ngo tubashikirize amajambo yiwe akomeye cyane avuga yuko abanyarwanda bose ari imbesire. Akaba rero yashimangiye yuko abanyarwanda bose ari imihirimbiri nkuko yabandanije mu majambo yiwe yakoreye kandi yavuye ikinshasa nanone muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Gushika ubu rero igihugu kibanye c'u Rwanda ataco kirashikiriza nyuma y'amajambo akomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yashikirije mu gihe biriko biravugwa yuko ariko arakorana na Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Akaba ari byo rero biriko birabandanya bitera agashavu abasirikare bacu Burundi aho nyene babandanye bagwana intambara badatahura iriko irabahuza n'umwari wa M23. Gushika ubu rero hari baruwa iherejeje kurungikirwa umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turubuze kwigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka rero tubanze twumvirize aya majambo akomeye cyane ya Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ashikiriza ijambo rikomeye cyane ku banyarwanda bose n'abandi batandukanye bivanye n'amajambo akomeye cyane. Gushika ubu ngubu rero akaba ari vyahejeje gutera agashavu abaperezida b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko nkuko amasoko yacu avyemeza. Ni munyemere rero dutangurire kuri aya majambo akomeye cyane ya Felix Antoine Tshisekedi mu nyuma turaza kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye n'ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi vyo babigiye kudukwegera akarambaraye. Kagame nde ayeko baby Samasolo et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais mais aussi pour son propre peuple. Les lots tout ça l'élection à Solo na Rwanda. A reçoit même pas 1%. Solution zanini potosuki. Alongwa. Solution mais biso potozo kimia. Oui, Alongwa parce qu'il embête la région. Mais biso potozo kimia. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il a un problème pour la RDC. Je pense même pour maman il y a Tanzanie à Zarapema, maman moko il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à Linga Koloba Mingité, mais surtout na tout mon lien à Loba. Na sur Koloba Peka zape problème pour naï. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali.
Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour où je dois partir en campagne au Congo central, donc la campagne est lancée le 19 novembre, le 20, ma première étape en province, c'était le Congo central. Je reçois une communication me disant « Je vais recevoir une délégation américaine » conduite par la directrice des renseignements des services de renseignement américains, qui venait au nom du président américain. Après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain cahier de charge pour arriver à la paix. Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire « Je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après avoir être rentré à Kigali et parlé avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. » Je lui ai dit « C'est parfait. » Mais je lui ai dit une chose, « Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, Monsieur le Président, etc. Et effectivement, on a vu, bon, on s'était donné des délais, hein, parce que j'ai parlé du 20, on s'est vu le 20, le jour où j'allais au Congo central. Le 20 novembre, et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu le communiqué des FRDC voilà. Sur... C'était... À partir interdiction de collaboration avec les FDLR. Voilà, parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires? Parce que ces gens-là qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. On dit, OK, on va le faire, pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée, parce qu'ils niaient d'être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23, qui pour moi est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire, tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là, pour nous ridiculiser. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation, pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a bissoté, hein. Bissot, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, ils ont un problème congolais. Des problèmes de politique interne.
Donc ils vont chercher ces pantins-là, bah, ensemble, et puis ils disent, bon, bah, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah bon, je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Perezida Felix Antoine Tshisekedi rero abandanya avuga yuko afise ingo zikomeye cyane kandi nanone zirashobora nanone kurasa kure zivuye igoma ariko nanone zikarasa mu birometero bitari bikeye aho izo ngozi we zirashobora nanone kugaba igitero gikomeye cyane ku mugwa mukuru w'igihugu kibanye cy'u Rwanda ikiga. Ngira ngo muravyiyumviye rero amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nyuma y'aya majambo ya Felix Antoine Tshisekedi bivurwa yuko rero ariko arahabwa intererano na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba biriko nanone vyibonekeza nyuma yuko gushika ubungu w'igihugu ca Kenya gejeje nanone gutanga ijambo rikomeye cyane aho candikiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko akwiye kwitondera ibi biriko biravurwa. Ndabibutse yuko na Keita nanone muri Loni yarahejeje kandi yaheruka gushikiriza ijambo rikomeye cyane avuga yuko umwanya ku mwanya igihugu c'u Burundi kirashobora gutana mu mitwe nanone n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Amasoko yacu rero mu vya gisirikare akemeza yuko abasirikare bose badashigikiye na cane iyi ngendo yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cane yo kubandanya imirimo yiwe ashigikiye Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Amasoko yacu rero aherereye nanone kubw'amasoko yacu mu gisirikare aremeza yuko boba bariko barasaba umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba yotanga imihoho bivanye no kubabona yuko adashoboye kurongora, adashoboye gutwara igihugu n'abarundi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nkuko nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwiwe yahora abishikiriza ko niyobona yuko adashoboye gutwara abarundi n'igihugu c'u Burundi azobandanya akegura kandi agatanga imiho. Ibi vyose rero yabishikirije mu majambo yiwe yahora ashikiriza abene igihugu mu gihe abatavuga rumwe na politike. Gushika ubu ngubu rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bajeje kugaragaza umubabaro bavuga yuko igihugu cacu c'u Burundi coba kiriko kirasambuka bivanye n'indyane zigiye kuboneka na cane mu gisoda n'indyane zigiye kuboneka mu bihugu bibanye bitandukanye na cane ko nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu ngubu rero yoba ariko arasabirwa ibihano n'ibihugu bibanye bitandukanye. Munyemere rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi aho turi buze kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye nanone n'amajambo akomeye cyane umusirikare w'umurundi akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi ahejeje gushikiriza ku mukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayo majambo rero arashobora gukwegera umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Nimunyemere rero tuze kuyagaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Reka rero nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone nshuti munywanyi kuri we twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turubuze rero kumviriza kandi tubandanya kubana mu yandi makuru tubahaye kaze mu yandi makuru. Nizere ko iteka n'umunezero ariko umerewe neza munywanyi wumviriza aya makuru dutambutsa kuri Burundi News TV.